tubungabunge isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Chuti na bagenzi muriko murakurikirana insamirizi turabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro kigiye kuba yagira kubijanye no kuryohora isi hamwe n'ubuhinga bwiza bwo kurima kijambere buzofasha abarimyi kongereza umwimbu mwirima ry'agatasi no mu gukingira isi yanyu. Turazi ko muri benshi muriko muradukurikira muri mu micungararo itandukanye. Hano muri studio turi kumwe n'abatumire baza kutuyagira kubijanye n'akamaro ko gukurikirana imirima y'ibitegwa. Imbere yo kwinjira mu idonido rya kino kiganiro reka tumaze tubahe akanya kugira ngo bashobore kutwidondora duhereye kuri mu buryo bwanje. Jewe kwizina nitwa Vital Impayingeza, nkaba ndumukozi wa Tubura, nkaba njejwe gutegura inyigisho z'uburimyi ari nazo duhavura tugahereza abarimyi. Ego murakoze cyane. Hano turi kumwe kandi n'undi mutumire, reka nawe tumuhe akajya kugira ngo nawe ashobore kutwidondora. Murakoze cyane kuduha akanya. Jewe nitwa Simuzere Nova, nkaba ndumuyobozi w'ibiro bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ruyigi. Murumvise rero abatumire turi kumwe hano muri studio. Reka rero duhere ku mutumire yavuye mwishira hamwe Tubura, tumwibarize ikibazo ca mbere, mbega ni gute dukingira ibitegwa? Kugira dukingire neza ibitegwa byacu ntitwokwibagira gukurikirana hamwe no gushira mu ngiro ibikorwa tubonye biba bigezweho mu mirima hakoreshejwe ubushobozi bw'umurimyi mu gukingira amazi, mu kuronsa ku gihe ivyunyunye igitegwa kiba gikeneye, mu gukura mu murima hakiri kare ivyatsi bibi hamwe n'ivyonyi vy'ibitegwa. Mu gihe tubikurikiranye mu ubwo buryo bituma ibitegwa tubirinda ibiza vyose, bigaheza bigatanga akunguko kuko biba vyarose ivyankenerwa vyaho biba biteye, ukongereza amikoro hamwe no gukinga ihindagurika ry'ibihe bitangura kw'isi itagira indwara. Ifasha ibitegwa vyacu kurinda igihe c'uruzuba hamwe n'icimvura nyinshi, no kurinda neza indwara n'ivyonyi, hama bigatanga umwimbu mwiza wo kugaburira imiryango yacu, kuko kazoza keza ku miryango yacu gatangurira ku kuntu tubungabunga isi ndimwa. Ego mereka rero dutandukire ku mutumire avuye mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Mbega ni gute twokurikirana imirima y'ibitegwa twubikora mu buhe buryo? Igituma dukurikirana imirima y'ibitegwa biradufasha ko turaba tukabona yuko umurima by'ukuri atangorane ufise, hanyuma bikadufasha gufata ingingo nimba hari ingwara zibonekeje canke hakibonekeza ivyonyi. Muri ico gihe nk'umurimyi uraheza ugaca umenya ingingo cufata cyane cyane ishimikira kugwanya ico cose coba kiriko kironona wa murima gishobora gutuma umwimbu ugabanuka. Yari igihe c'ingwara uraheza ukamenya imiti uzokoresha. Ari ivyonyi, hari ivyonyi ushobora gukoresha imiti mu kubigwanya canke ugakoresha imitego kubitega, aho naho nyene bigafasha kubigwanya, canke ukabona ko ingorane ziri mu murima ziri kubitegwa zoba zifatiye kwibura ry'ivyunyunyu, ugaheza ukazana ivyankenerwa maze umurima wawe ukabandanya umera neza. Mu kubikora neza bisaba yuko ugendera umurima n'imiburiburi rimwe mu ndwi ukama uca mu murima uraba uko bimeze. Kandi uko ugiye mu murima sukuhaca gusa ngo urabonye umurima, bisaba ko winjira mu murima hagati ugaca impande zose ukazuraraba n'imiburiburi nko ku metero 5 uzuraraba ati mbega ibitegwa bimeze neza. Kuko hari igihe abarimyi avuga ngo yaciye mu murima ugasanga hari hagace atashikije kwa amaso akagenda avuga ngo umurima urakomeye, ariko by'ukuri hariho igice coba kigwaye canke cahuye n'ivyonyi canke hari ibura rya
bya byunyunyu. Kindi kibazo reka tukibaze umutumire wacu wo muri Tubura, mbega nibihe bikorwa twokora mu gukurikirana imirima y'ibiterwa? Ikurikiranwa ry'ibiterwa novuga ko ari ibikorwa ntasubirizwa, kubera ko birasabwa ko dukurikirana igiterwa kuva kikimera gushika mwiyimbura. Rero ibikorwa tubwirizwa gukora, wateye ibiterwa birasabwa yuko ubibagara kugira ukinge icuranwa ry'ibiterwa vyawe wateye hamwe n'ivyatsi bibi. Hama ukamenya ikiringo ko hageze kumenera. Ivyo navyo bikadusaba ko tworosha isi kugira amazi n'akayaga bishobore gutembera mw'isi. Hama tukabwirizwa gufurira kugira ibiterwa vyamira mu kuzimu bishobore kuvyibuha, vyongere bishobore kuronka n'ikibanza gikwiye cyo gukuriramwo, hama bitange umwimbu mwiza. Hama turakora n'irembera mu gihe twateye ibiharage biremberwa kugira ibiterwa vyacu vy'ibiharage ntibishobore kurambarara hasi, bishobore kuronka ibiti bidugako, hama bishobore gutanga umwimbu. Tukongera tugakora ibagara, hama tugakora no kongera ko angeri mu gihe abiterwa twongera ko angeri, tugakingira canke tukavura imirima iyo yatewe n'indwara canke ivyonyi. Hama tukongera tukimbura mu gihe umurima weze neza. Nico gituma rero dutumiriye abarimyi gushira mu ngiro ivyo vyose duhejeje kubasangiza kugira hakogwe ikurikirana ryiza ry'imirima. Ego murakoze cyane, reka tugaruke ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje. Mbega nibiki bituma haba indwara z'ibiterwa? Nagira ndabamenyeshe ko ibituma ingwara ku biterwa biratandukanye, ariko tubishira mu migwi ibiri. Yego. Hariho ibitera ingwara ku biterwa ari ibinyabuzima, ariko hakaba n'ibindi bitera ingwara ku biterwa atari ibinyabuzima. Nko ku ngwara zivuye ku bitari ibinyabuzima, aha twofata nk'ikirere. Iyo habaye ihindagurika ry'ikirere, aha turashobora kuvuga uruzuba rwinshi canke imvura nyinshi, ibi birashobora gutuma igiterwa usanga kigwaye. Hanyuma hariho n'igihe usanga igiterwa kigwaye bivuye kwikoreshwa ry'umwavu, urugero bakoresheje, ugasanga wakoresheje umwavu atariwo bivanye n'igiterwa, canke ugasanga wakoresheje umwavu urenze ku giterwa. Hanyuma ku bijanye n'izindi ngwara z'uwundi mugwi, navuze nti ingwara zishobora kuba ziterwa n'ibinyabuzima. Aha turashobora kuvuga nk'ingwara zivuye ku bizinu. Bashobora kwibaza ati mbega ko bavuze ibizinu, ni vya bizinu dufungura ihibambewe? Hariho utuntu twibonekeza ku biterwa benshi batibaza ko twitwa ibizinu. Ni nka rirya fira dukunze kubona ku giterwa, rizanana mu bwoko bw'ibinyabuzima twita ibizinu. Hanyuma hariho n'ingwara ziterwa n'imigera twita amabagiteri, arashobora gutuma ibiterwa bigwara. Hanyuma hariho n'ingwara ziterwa n'udukoko canke ibikoko dushobora kubona n'amaso, navyo nyene tuvyita ingwara. Aha noba hakarorero nk'ivyonyi, inyoni zirashobora kubangamira umurima. Canke ndabaha kandi karorero ifuku. Ifuku murabona yagerereye mu murima, urashobora gusanga umurima wose ibiterwa vyabenje, utabikurikiranye rero ukibaza ngo n'iyindi ngwara, kumbe ari iconyi co mu kuzimu, ari bitwita ifuku. Egome murakoze cyane, reka tugaruke ku mutumire wacu yavuye muri Tubura. Mbega ni gute indwara zikwiragira? Indwara zirashobora kuramba mu isi, hamwe no gukwiragira biciye mu buryo ubucanke buriya. Indwara zirashobora gukwiragira bivanye n'ivyatsi bibi dushobora gusanga mu murima, hama zigashobora gukwiragira bivuye no kwisi nyene ku bikoresho vyo mu ndimo. Yego. Kandi indwara zirashobora gukwiragira bivuye ku mababi y'ibiterwa akoranako. Iyo igiterwa canduye kigashobora kwanduza ikindi kitari canduye, kubera ko vyagiye
gukoranako. Indwara zirashobora gukwiragizwa n'imbuto. Nk'akarorero duteye imbuto igwaye, irashobora kuca yanduza ahantu hatari hagwaye, nko ku giterwa c'ibiraya. Mu gihe dufashe amase y'ikirundi yavuye muri birya biraya biba vyagwaye indwara y'ifirafira canke yo gutumba, hama ivyo biraya akabishira mu ruhongore, indwara ashobora gukwiragira biciye mw'isi. No kuvuga nk'akarorero twotanga, mu gihe imvura iguye, murabona yuko aheshi musanga hari inkukura, ugasanga amazi aravuye mu murima kanaka aragiye mu wundi. Mw'ico gihe, mu gihe amazi avuye mu murima wo haruguru isi yari igwaye agatemba mu murima wo hepfo utarugwaye, mw'ico gihe indwara irashobora kucifata mu murima ugira kabiri amazi yatembeyemwo. Hama kandi indwara zashobora gukwiragira biciye mu bikoresho vyo mu ndimo. Nk'akarorero, mu gihe turiko turarima tukaja kurima mu murima ugwaye, hama tugakoresha isuka, iyo suka hama tukaja tugenda kuyirimisha mu wundi murima utarugwaye, muri ico gihe umurima urashobora kuca ufatwa n'indwara. Kandi indwara zashobora gukwiragira biciye ku gukoranako, biciye ku biterwa vyanduye. Nk'akarorero, no kuvuga ibiterwa biri mu murima, igiterwa kanaka canduye, hama hakaza nk'umuyaga bigakoranako, no kuvuga igiterwa kirashobora guca canduza kigenzi caco kitari canduye. Kandi isi indwara zashobora gukwiragira biciye mu mbuto. No kuvuga yuko mu gihe duteye imbuto igwaye, irashobora kuca yanduza isi itari igwaye. Kandi indwara zirashobora gukwiragira biciye mu dukoko tw'amaguru atandatu. Nk'akarorero, mu gihe udukoko turiko turatembera ku bintu ku biterwa bigwaye, hama tukaja ku bindi biterwa bitari bigwaye, mw'ico gihe ivyo biterwa bitari bigwaye birashobora kuca bifatwa n'indwara. Kandi indwara zirashobora gukwiragira biciye mu muyaga. Kurya kuntu umuyaga uhuhuta, no kuvuga urashobora gukura indwara k'uyu murima ugwaye, hama bikajana kundi murima utari ugwaye. Ego. Murakoze cyane kuduha umuco. Ubu naho reka ikindi kibazo tukibaze umutumire wacu yavuye mu bushikiranganje. Iyo tubonye indwara mu murima, negiki tubwirizwa gukora? Iyo umurimyi abonye ingwara, ubwa mbere ayisanzwe ayiza afise inyigisho kuri izo ngwara, arashobora guca atandukira ibindi bikorwa bikurikira byo kuyigwanya. Mu gihe iyo ngwara atanyigisho ayifiseko, ico tumusaba nuko acaza kwitura abafundi b'indimo basanzwe bafise ubumenyi mu bijanye n'ingwara z'ibiterwa. Bivanye n'igihe igiterwa kigezeko, n'ingwara aho yahereye, hariho ibiterwa ashobora gufata ibihimba vyamaze gufatwa, bikaba ari vyo akura mu murima, akaza kubizika mw'isi canke akaja kubiturira. Hanyuma ikindi ashobora kugira nuko ushobora gusanga mu murima ingwara yibonekeje, ariko ibiterwa utarabishiramo. Muri ico gihe ni hamwe duhora dusaba abarimyi yuko borima kare, imbere yo kuzotera, akiha ikiringo co kurima, kugira nimba ari ya ngwara yabonye mu murima ishobora kubifatiye ku vyatsi canke ku bisigarira vy'imbuto yakuyemwo, abizike hazogere gutera by'ukuri iyo ngwara isa niyavuye mu murima. Hanyuma ikindi ategerezwa kwitwararika no kubahiriza ibiringo vy'irima. Iyo tuvuze kurima, gutera, kubagara, gukoresha imiti ikinga ingwara zimwe zimwe, hariho igihe ingwara iboneka mu murima mugabo ugasanga ingwara ijanye n'igihe. Nkaha iyo tuvuze kubagara,
ari bikenera gushira ku mwavu w'inyongera twita ire ni ivyunyunyu inyongera mwimbu iza kongereza ububasha ku gitegwa kugira gishobore guhangana n'ingwara yoshoboye kwibonekeza. Hanyuma hariho na bimwe byo gutegura indimiro mu gihe hakenewe gukoreshwa ishwagara, akaba yarakoresheje ishwagara. Mu gihe wabonye ingwara mu murima urashobora gukoresha imiti ijanye n'ingwara wabonye kandi wisunze ivyo ubushakashatsi bwarerekanye mu kugwanya ingwara zitandukanye. Nico ahanini twofatirako, ariko inyuma y'ingwara zabonetse mu murima urashobora no kubandanya ukingira umwimbu, kuko hari igihe ubona ingwara mu murima ariko igacibandanya naho wo kwimbura ugasanga mu mwimbu ya ngwara ibandanije yibonekeza. Ahanini kugwanya ingwara bijanye no kuguma ukurikirana umurima wiwawe kuva ukirima gushika mwiyimbura, hanyuma ikikurengeye ikiguteye amakenga ukitura abasanzwe bafise ubuhinga budasanzwe mu bijanye no kugwanya ingwara canke mu bijanye no kubungabunga umwimbu. Ego murakoze cyane. Reka rero akanya nako tumanze twumvirize udukino ku bijanye n'akamaro ko gukurikirana imirima y'ibiterwa. Tubungabunga isi yacu, dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Yemwe abahano kwa Salvatore sabwe muraduhaye kuvyo muzanye none kumenga uvugira mu gitanda muravyuka byukuru usanze haheze akanya gato mvyutse nagira mbe ndaraba udukorwa mba ndakora ngaha mu rugo. amahoro rero Amahoro cane. amahoro neza mugenzi aha rero uzi n'amakuru Ndayabariwe. ntahenda guhitanya kuje kuraba ya mirima twatera mu kigwati ngo turabe uko yifashe. Mukama wanje ariko nawe kerebuka sabwe urantangaza kwera. mbarira Nene hacindwi zibiri tuvuye kubagara. igome cane. None ubu naho ugomba tuje gukora iki? Salvatore mwana wa mama Egome. ndabaye kumva kutazi neza gukurikirana umurima wawe. Egome. Reka ndakuyagire bimwe mu vyiza vyo gukurikirana umurima wawe. Banza urindire mugenzi, banza urindire. Uriya mbona si Karenzo. Egome niwe Kijya hetse mu mugongo n'igiki? yemwe ahetse ipompo ahabisigura hagaye gupompa umurima wiwe. Amahoro g'abagenzi. Amahoro gakare. Aha ndiko ndirukanga amasaha aranjanye ngiye gupompa umurima wanje. Ejo namye yo hemwe nsanga waragwa. Wavyumvise ga Salvatore Egome cane. wewe warasizwe n'amajambere. Nyagira mugenzi. Umurima ukurikirana kuva kiwutera gushika uwimbure. Mubisanzwe heze nk'indwi imwe uteye. Egome. Uragendera umurima wawe kugira urabe ko imbuto yameze neza. Ime. Hanyuma rero bimaze kumera. Ego. Ucuza uraraba ko atavyatsi byameze mu kugira ubirandure. Reka ndakunganire nanje kerebu. Unganira mugenzi. Reka sivyo gusa. Tubwire n'ibindi mugenzi. Uhejeje kugira ibagara menera. Uzuragendura kugira urabe ko atandwara zateye umurima wawe. Aho. Kugira ugwanire hakiri kare. Nivyo birimwo g'abagenzi. None usanze ugwaye impaka ucupompa. Bivana n'intwari yari yose aruvana. Hari igihe bisaba gukoresha amaboko nko ku mpongwa z'ibigori. Aho. Hari igihe bisaba gukoresha imiti kama mu gihe indwara itarashika kure. Ego. N'igihe rero ukoresha imiti mvaruganda. Murakoze kunyungura ubwenge. Mbere ndatahuye. Umuntu n'uwundi nanje ngiye gukurikirana imirima yanje kandi ndabibwire n'abandi. Twijukire gukurikirana imirima yacu kuva tugitera gushika dusarure. Tubungabunga isi yacu, tuyibungabunge dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza. Mukanya gukurikirana intahe z'abarimyi. Abarimyi bamwe barashinga intahe z'uburusho bakuye mu nyigisho bagiye bararonswa n'umugambi wa Tubura, kandi baranavuga ko zabafashije zirabagirira akamaro. Twa Ndereyimana Valeria jewe nsanzwe ndi umurimyi fashwe mu mugongo na Tubura barampa inyigisho ninjiye muri Tubura muri 2021 mba muri komine Gitega intara ya Gitega. Ibikorwa dukora
duhejeje gutera turagenda kuraba ko ibiterwa twateye bigeze kubagara duca turindira indwi zibiri canke zitatu hama tugaca tugenda tukabagara mu gihe twateye ibigori duca tuja gufumbira nyuma y'imisi 40 habaye itera tugenda tukabifumbira hanyuma ku biharage turagenda kubagara tukagira ibagara menera rya mbere tukabagara ku biharage vy'ibirembegwa mu gihe bidugije imitwe tuca tugenda tukarembeza n'ibirembeze hariho ingwara zifata ibiterwa vyacu na cane cane nko ku biharage birakunda gufatwa n'udukoko twirabura ugasanga twariye amababi n'izindi ngwara usanga ibiharage biciye bihishira amababi kandi ivyo vyo guhishira amababi no ku bigori biraza hanyuma kandi ku bigori birafatwa n'impongwa zikaza zikarya ibigori vyacu ibiterwa birafatwa n'ingwara ugasanga n'umwimbu ubaye muke biradukora ko cyane kuko bituma tutaronka umwimbu mwiza mu gihe vyafashwe n'ingwara nta mwimbu dushobora kuronka ingwara zandukira ziva ku biterwa zija ku bindi ziciye mu muyaga kandi zirandukira zirava mu biterwa zija ku bindi biciye mu bikoresho dukoresha mu mirima nk'amasuka hanyuma kandi biraca no mu mazi iyo hasi dakingiye neza amazi arashobora kuva mu murima warugwaye hanyuma agaca yandukiza uwundi murima amazi atembeye warukomeye ugasanga n'uwo murima uciye ufatwa gutyo ingwara zigaca zikwiragira turashobora kuvura umurima wacu wafashwe n'ingwara dukoresheje amaboko nk'akarorero nk'iyo ibigori vyafashwe n'impongwa turagenda tukabitora tukabikura mu bigori mu kanwa k'ibigori tukaraba neza tukabitorayo hanyuma tukabikurayo tukavyica turashobora kandi kuvura ingwara tugaca imikobeko mu mirima yacu tubungabunga isi yacu dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza akarere n'akaryo keza ko kumviriza ikibazo mugiye kwishura ko kugira ngo nimwatora inyishu nziza muzoshobore kuronswa udushimwe ikibazo kivuga kiti dondagura ibintu bitanu bikwiragiza indwara mu mirima turabasavye rero kugira ngo mushobore kutwakura ku minsi y'akazi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 2 zo mu gatondo gushika isaha 6 n'igice no kuva isaha 8 gushika isaha 11:30 kugira ngo mushobore kwishura kibazo ciki kiganiro hamagara rero ku nimero ya tubura itariha kuri 31 ubusa 9 31 ubusa 9 mutange inyishu nziza kandi turabibutsa ko tuzorangiza kwakira inyishu zanyu itariki 13 Nyakanga uyu mwaka wa 2024 abatumire bacu bari hano tukaba tubashimiye cyane ariko kandi ntibogenda batatubwiye akana kandi mbega nubuhe butumwa canke ndize impanuro mwotekerera abarimye reka duhere ku mutumire yavuye muri tubura ego impanuro twohereza abarimye icambere nuko bomenya ati mbega ni gute mushobora kubona indwara mu mirima twavuze mu kiganiro yuko ari uguca keshi mu murima gashoboka ibiterwa ngene vyifashe kandi bo kwibaza ikibazo kigira kabiri ati mbega ni iki ntegerezwa gukora mu gihe igiterwa vyanje vyagwaye no kuvuga yuko baca begeranya ibiterwa biba bigwaye canke ibihimba biba bigwaye hama bagahavura bakabihamba kure y'umurima ikindi kibazo kigira gatatu bega ni gute dutegura umurima kugira tugwanye indwara twabonye yuko dutetegeza gutegura umurima n'imiburiburi ukwezi imbere hama tugategura umwavu w'ikirundi tugakingira isi yacu umururazi mu gushira ishwagara mu mirima hama tugakora isasira ari biterwa bisasirwa tukabisasira hanyuma tukarinda itakara ry'isi no kuvuga tugakingira isi tugaca imikobeko hama iyo mikobeko tugashobora kuyiterako ivyatsi canke ibiti bibana n'indimo hama tugakora itwikurakuranya ry'ibiterwa ikindi kibazo kigira kane abakibaza bati mu gihe twateye kandi ibiterwa bikamera
ni iki twokora kugira turwanye indwara hama bakubahiriza igihe c'itera igihe c'ibagara igihe c'imenera ari biharage birembegwa bakubahiriza ikiringo c'irembera ari biterwa bifurirwa bakubahiriza ikiringo co gufurira. Egome murakoze cyane, reka tugaruke hano ku mutumire wacu yavuye mu bushikiranganje, mbega mweho nakaye kagohe muvunira abarimyi canke nakaye kama mu batera? Buri gihe umurimyi agira arime yiha imbona kazoza akamenya mbega ko ngira ndime ihangiro mfise nijyahe, ahejeje gutera agahakwa kuba nkaya byaramuci atahanje ndahejeje hasigaye aho umwongere ukamengo ibiterwa yabirekeye isi yo nyene izokwimenya. Oya nyabuna nkuko twagiye turabigarukako umurima kugira uzotanga umwimbu ushimishije ukazoronka akunguko, ukaronka ivyo fungurira umuryango, ukaronka n'umusesekara ugurisha kugira wikenure mu bindi, nuko ukurikirana bakitura abashobora kubasahiriza kubunganira mu byo batazi, bakabafasha bakabereka ukungene bo byifatamo. Murakoze cyane, turashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, eka ndetse n'abatumire bacu turabashimiye. Cyari ikiganiro kibigisha ku buhinga bwiza bw'uburimyi cyateguwe n'ishiramwe mpuzamakungu Tubura. Tubungabunga isi yacu, dutere neza kugira twongereze umwimbu n'ubutunzi mu kurima neza.